aha turi mu ntara ya Bubanza neza na neza muri komine Rugazi. Umutumba ni Kibuye, agacimbiri ni Kinyasheshe. Ngo hariho umugambi watunganijwe muri iyo ntara bitiriye mera nk'abandi. Mwuwo mugambi bubakira amazu canke bafasha abatishoboye cane cane abo mu mugwi w'abatwa. Aba bakuru no mutumba bavuga yuko muri iyo komine ico gikorwa cagenze neza, ngo nko mu bantu 15 baba batowe mu yindi migwi y'abanyagihugu hategerezwa kuba harimwo abatwa 6. Aho rero bakavuga yuko vyashimisha ababa mu ivyo bice. Ariko ngo ku musozi wa Kibuye ngo bahaye agacimbiri kamwe konyene. Bavuga yuko vyagiyemwo amanyanga menshi, abategerezwa gufashwa ntibafashwa, hafashwa abatategerezwa gufashwa. Bavuga yuko abatware bavyitwayemwo nabi cane. Aba batwa bo ngaha bavuga yuko biteze yuko bafashwa barahebura. Ariko ngo bakabona abandi aribo bahabwa ibikoresho canke aribo bafashwa. Barasaba rero umushikiranganje mu vyajejwe harimwo ugushigikirana n'agateka kazina muntu ko yobakemurira ico kibazo, bagatunganirizwa nabo bagahabwa ivyo bategerezwa guhabwa muri uyo mugambi wa mera nk'abandi. Twizere ko umushikiranganje mu vyajejwe harimo gushigikirana n'agateka kazina muntu ko kano kamo akumvise. Turizeye neza yuko iyi dossier agiye kuyifata mu minwe maze abatunganirize aho barenganijwe. Ni vy'ukuri birababaje kubona hari imfashanyo yari kugenewe ariko igacikatishwa igahabwa abandi. Dusubiye gutera kamo yuko aba bantu bo kwitabwaho, ejo ntizizosubire kugaruka kuri iyi dossier duterega babantu nta kintu babaye bagikoregwa. Murumva yuko atoba ari vyiza na gatoya. Reka rero mvuge nti ntimwibagire kugira subscribe, jeme na partage. Fyonda kuri kakazogera. Reka rero ahasigaye twibandarize kwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze.